tugiye noneho guherekeza bya bisigarira by'amavuta twagiye byagiye kuzurwa hirya no hino. Naravuze nti arya amagufa birya bisigarira biravuga ngibi ariko baravuga. Rero twabivuga muri icyo gihe ibintu bitarumvikana neza, ariko ubu ngibi biratambuka, abantu baratangiye kuvuga amagufa atangiye waciye mu bantu. Rero ibi ni novuga ko ari ibirego bitabesha, kandi ntibashobora kuvuga ati kanaka baramubeshe, kuko amagufa ntabesha. Kandi arya magufa avugira mu bandi bantu, avugisha abantu. Ni kuvuga bidashobora kuza kurega igufa kanaka ngo je niyo ryambeshe. Aha rero turabona ko ari igikorwa ugiye kucyiyumvira neza, uriya ni igikorwa gikingiye, Imana iragikingiye, kuko hariho ibyo ubona utoshobora kugira ngo ugire n'ikibazo baza. Nk'ibi turiko turavuga tuti amagufa aravuga, ngaye amagufa ariko arakoresha abantu. Umugabo ntushobora kuza kuvuga ubwira igufa urambeshe. Donc niho ushobora ko harimo akantu Imana irafise ukikora. Aha ntushobora guhaguruka hariya ngo jewe muje kuri radiyo uvuge ngo je bande ko amagufa ariyo ariko aravuga. None ibintu bigoye. Rero nk'uko twabivuze, nimubandanye igikorwa cy'iteka, igikorwa kizotuma igihugu cyubaka ibintu by'Imana. Iyo ibirimwo ibikora ku buryo wewe udashobora kugira ikintu ingene ushobora kukivuguruza, dore ntikivuguruzwa ikintu cy'Imana muri make. Aha rero ariko ndavuga ni ati numviza amaradiyo nta radiyo nini ivuga ntaki. Donc rero muri make iki gikorwa cy'icubahiro, mwebwe muriko murabikora, murakora gusa, mugakora uburyo bwije mugakora, ariko kumbure harya mutihakanye avec un œil objectif, critique et objectif, kugira ngo murabe la profondeur ya bino bintu byari byo. Iyi ni mission, itari mission y'izindi. Urane mission kuza kuzura amagufa, iyo mission ubundi ntibaho. Aho babwira umuntu kiretse umuntu w'umwesclave cyangwa umuntu w'umufungwa, turazugenda kuzura amagufa hariya, mugabo urumva kiba ari gihano. Mugabo mwebwe ni mission y'igihugu, ni mission idasanzwe. Ndabivuga kubera iki? Aha Imana irabona iyo muri ko murasha, irabona ico muri ko murarondera, kumbure muri ico murondera ntimurakibona neza, ariko dushaka yuko igihugu ciyubaka, igihugu c'Imana ciyubaka, abantu bakabana neza, nabo bagatera imbere nk'abandi. Donc iki ni igikorwa cyiza, iyo bita igikorwa cyiza. Igikorwa cyiza nacyo igikorwa c'Imana. Niyo mpamvu yo muri ko murakora ibi, nukuri Imana nayo ibishyira mu kiganza, kugira ngo ntagire umuntu yo barogoya cyangwa iyo babuza gukora cyangwa iyo kwitabira kugira ngo ibikorwa ntigitungane. Imana ibirimo cyane. Niyo mpamvu mission mufise narababwiye, c'est une mission divine. Nigeze kubabwira ni urabye impari z'abantu, bamwe bati hajya twari twavuze tuti vérité et réconciliation, abandi batatoya ati shira mu tribunal, abantu baze bagire nuze baje bacanwa mbere y'urubanza. Imana yarakoze, hari impari nyinshi, ariko irakora
irakoresha abantu noneho baza kuva ku cyumviro cy'uko cyagiye gupima bavuze bati non connaître la vérité afin de mieux se réconcilier kugira ngo bashobore kubana mu mahoro. Ibyo rero ni igikorwa, iyo mission ni mission yabaye d'inspiration divine ari nayo mpamvu twagiye kugera ahantu mwebwe mbaba muti aha nukuzogira tumenye ukuri ariko tuzosaba n'ikigogo le pardon. Or le pardon c'est un mot clé yo kugira ngo abana b'abantu dushobore kubaho muri ino si. Le mot clé le pardon ndagenda nabisigura rimwe à de ma façon. Le pardon ijya pardon yatumye Yesu avuga ati ugende mu wehe kiwe ndagiye mugabo data bababare ntibazi icyo bakora. So pardon niyo aha Imana irayibona niriko yashaka gushika kandi iyo uravye no munsi abarundi première réaction abarundi pour le moment novuga ko ils sont paisibles. Bamwe bafise umutima uhagaze kugira ngo mubone ko cyo muri kumwe bakiri gikomeye cyane. Hano n'abari bafise umutima uhagaze ubu basa n'abacureshe babona yuko atabintu kugira ngo babibuke ko atabintu kugira ngo bakurikirane baze kubata mu ntuze mu babarondere ku isi bati mu mbimba cyangwa n'ibiki ubu bariko bikana. Iyi rero igikorwa cy'inamuzi